murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. Ubuheruka muri murikira ukuri waragerageje uko bishoboka kose kugwanira ineza y'abakozi, ariko je mbona atakiri nakoze condo akoze ibyo nategeze gukora nyene. oya wari gushobora kwihoza ukavyihoza kigumira mu ikonje ryawe. Rero nukuri wumve ko tugushimira cyane cyane. Ok, merci. Ingo nawe rero mfashe nk'umwe mu bari kwisonga ry'irya greve turabisho twokora. Vyahavuye bigenda gute? Gipe. Kumbe wari ngaha. Waje ariko ntari nakubona. Nari ngaha? None wabuze no kwakira ba. Queen. Ingufura nyisangira sha. Ibyo byakomanda ni hanyuma. Nakarembona atanakazi kenshi ufise. Kawanga havyarahaye. Turapowe so nyine tugatera irigara. None nta kimwe ufata basi ho. Wapi? Hasha ndindirishiri wanje. Urumva ko no kwasama ntaramubona. Ashibira saze. Barero urasose. Oya twe twikondera mwituze ntavyo bishobora kwine. Reka murahenda batabaza kana je. Mugabo rinde gato apere. Aro toyoyo. We dogo. Ko amevyo usigaye ubaheye. Ahubwo sha. Ngira aho urinda gukenesa. Cece ni gamu kabari kwa mwami. Mugabo uranteye ubwoba. Sawa ndaje. Ndatomboye nari ngaha. Okay. Hewe. Toyo si heza wangu. Kuna vuga numva binteye ubwoba. Shangira ragwa nari he. Ambwiye ngo yari hafi araje. Mugabo uko ndamwumvise. Oya kabisa. Murari wiri down. Oya Toyo. Kumbe wari hafi. Good. Sawa. Imana irampaye. Gushika muhini wawe. Oya sinzi ko nari kubishobora. Toyo. We kumengura rero. Ragwa. Ego ndagwaye shaho. Kandi numva wapi kwe. None bro. Oya kanda kubaze none wabaye kuva ryari gutamba. Queen. Enda kwereka banze mumperifana sha. Mumperifana. Shagibe. Maze nka 3 jours mu nzu. Narinzi ngo birahera. Ariko numva wapi. Toyo ndagwahikanye hari ico basi. Oya nibo. Gipe. Nabarashanguranye. Udufaranga nje kwa muganga. Jewe muri iyi minsi ndatose vyataye. Sha. Ika warunze imana. Enda kwereke. Ezo faranga amafaranga turayarondera nta kibazo. Reka shagipe. None noreka konda gute. Ibyo nakora vyose vyaguye mu mazi kuva aho hashikiye bijya bintu vyibuko. Ndabizi ivyo ndabizi. Sana kabisa kweli. None kudandaza ifiho warabihevye kose. Reka shakwinereka. None gashako nakorera kuri frontiere. Ubu naho hakaba hadahita. Ubu byose byarahagaze kweli. Reka niwidoge si wewe gusa ubona. Ubona? Twebwe dusa nk'ubugaye. Oya. Anazomanya n'umwana akazi gashobora guhagara. Man. Umviriza. Sha. Toyo. Ibyo nakubwira abo vyiyumvire mpu. Korana n'abamero mare wa muhungu we. Ya koperative y'umuhungu. Shagibe. Aho ngeze. Nariyumviriye ko nopfa kwemera. Tugakorana n'abamari ho. None. Hari gihe byocamo nta bubizi. Toyo nimba wikunda ntupime gukorana n'ababayesiko b'abanyamuntu. Oya kwine, oya nawe kwine. Ubona muhungu. Reka shagibe. Reka ntuzohava nka twebwe. Kwine. Bage nibubuga jaka kabare stoludi. Oya kwine bije by'amavuta byabaye ntibisigura abanyamuhunguro bose ari abayesiko. Oya nimuzombesha jewe basi. Oya nibaza ko atari babi bose. Jewe ntaronse ico nkorerega. Ndapfa. Mva Toyo jewe ndakuremesheje uragerageza urabe. Sha Toyo nta mugenzi ufise basi. Gipereka kumubesha. Ndamubesha gute? Kuri abanyamuhumuro sabana n'abantu barimo. None gakwira ndakubaze. Maribore na Melody ntuzi ko baje kugira amatohoza kubera ibinyene byo gufatira muri rusange. Umve kandi bagasanga ni umushoferi yabikoze. Uravuga atari bose. Oya nawe. Jewe confiance kuri bajya. Singira namba yaraheze. Toyo nakazi kiwe nkigeretse. Oya kwine. Oya kwine. Oya. Hari gupfa ndapfuye. Nta hindi voix de sortie mbone.
Maribori na Melody cenda barondera kandi vuba. Bebashona wenindi kona binatse ku mwoko n'umusata munwe kinakira. Hodi Ante aruguru ko washize hejuru amadosiye yose gambombo sikaho kati. Nico gituma wanditse ko atawe wakira. Ndakubwire Kadete. Sa Iyo nsanga ruwundi naca ndamusubiza inyuma diligence. None karibu Kadete. Yego mukuri ndabona ko ufise akazi kenshi. Yego aha ntagahejeje ndakora yesimva nga hepfo mandara ndakora urya rero ndiko ndiga amadosiye y'abapfungwa bazore kugwa. Ha aho rero vyicarire no kuri birakomeye. Birakomeye n'ubwese rakaje. None hazore kugwa benshi. Sibaki. Hari abari barahejeje igihano baciriwe. Abo nabo dutegeza kubarekura bose. Yego urazi ko hari nabidoga ko bagumizwa mu ibohero kandi barahejeje ikiringo cyo gupfungwa. Abo rero Kadete nibatekane mu misi bose atano mavuye. Mwe bazore kuko. Burya navyo nahereye ko kabisa. None hari abandi bazore kugwa atarabahejeje ikiringo baciriwe. Yego burya hariho n'abandi tuzorekura. No kugira nk'abigenjeje neza kandi bakabaramaze guheza icakane c'umunyoni. Aba nabo tuzobarekura kabisa. Aho rero numva hazorekirwa abantu batari bake. Si bake vyo. Mugambombo jende n'amakenga. Ariko Kadete nawe amakenga y'iki kandi abantu batezuriho. Nagira nk'ujeje intwara ahubwo wacuryoherwa. Yego nukuri ndashima nukuri biranshimishije cyane. Gusa ngira impungenge z'umubano w'abapfungu n'abasangwa. Aho nawe ucuvyumva uzocushikira akazi kawe. Ugakore kugira ubigishe ukuntu babana neza. Nubundi aho nzoca mbanza kugirisha inama haba basangwa canke abapfunguwe ndabaha impanuro zingene bobana. Kadete na cyane cyane nabakurikirana kandi burya natwebwe ndakwemerera tuzogufasha twitwatekera impanuro. Yego cyane hariho bamusanga barakoze amabi akomeye mu kibano aho rero harashobora kuba kwinubana. Ivyo nivyo kabisa ivyo birabaho. Ikaburya Kadete haro nabo usanga ibikomere bitarakira. Bakakaza barondera kwihora. Ico nyene nico ntiyinya. Hari uwabona wamukoreye ikibapfunguwe agaca avyurisha ava gashaka kwihora. Byiza rero Kadete uca utanga ukagirisha inama basanga ukabahimiriza kuzokwakira neza abazopfunga. Ikindi ko numva wobikora. Ego ico nico nukuri ntibazohave babona babagwamwo batabizi. Ego natwe ku giti cyacu burya kuri komisariya tuzabanza gutegura abo bazopfungura turigisha inyifata ibereye na cyane kudasubira gukora amakosa bari bakoze. Reka twizere ko bizogenda neza tuzofashanya nk'uko twahora. Ikigogo cyari gikenewe Kadete. Ikigogo cyari gikenewe burya kugira no mwibohera abantu bagabanuke kuko burya hari bitigira ivy'umurengera kabisa. Ego n'abasigaye bagiye guhema. None muzoca mubarekura ryari? Weigo ndatse gusa kugiye man. Yega muti ahubwo usanze ariho ngishika mvuye ku kazi. Ndatomboye ndake asha ndumva tuca dusangira. Betisha cyamenye sangira nande we kweri. Narakubwiye wewe jiyo narakubwiye ko ngaha ku mutagatana nimwe mfungura ngaha n'umuhira barabizi. Mugabo nivyo umuntu nahise afungura hageze hose. Kawaida man. Ni kawaida. Wewe biri gutega bro sha kubona nurabona ko vyasigaye vyabaye ndanse. None gasha ko ifitiye akazi cyenda gutahura man. Kutitabiyo telefone gamote nayo uriko urumva. Akuna nandeke bana ashaka ndamwitabe ndamubwira iki muti uwo muntu sha uramugaye ko basi akoninde kwera ufata nabi nkuko reka sayiko reka handi mu bisanga vyatari imana ubu ninge nizumana ashaka ndamurika ndatayo nifiti ufasika ni biyasho muti sha nereka shaka kureka kumwitaba ukaza ko rero muti kwe akuna uno reka ndashe muri moda ahubwo ndakwiriki oya muti nikuri je ntacho ufise ndamubwira na mama huru sasa nifanya sha muti burya naho wewe wikabusha urara butoresoreso kuko kweri naho utamwitaba aragusanga mu yari yagutega mani ko vyahaye je simburi yo kurayo kurinzu kwe
none base humuheraniye ameza ngahe none oya mutisha urapfa muyivamo kweri ntabandanye yongerako oya kweri ndayivemo amacenja kubahega mani manu fume manu subira kwa tante wawe superisi nani ndagusora nk'imbwa ego nofuma mbona abana hanze akosubira kwa superisi oya mani jamais singeza gusubira hariya agusora nk'imbwa manu umuntu w'umugabo aca zakowe umva wa muhungu umva none uzokuma mu nzu y'abandi kandi utayiriha Igo, suire kwa superisi kweli? Kweli kwa ndamesi muzu sabana chibu. Barara bansobako. Peti jamais de jamais. Uye jemke none uzocujahe uyu. Siki. Eka sayigo superisi na uzi we. Uko mbonye nikanuka ngo abo tungana bafise abagore. Ngo nanje nirikwa ndajya nicaye. Saho nasikiye ibintu birakwa. Monami. Ukuri je ndakubwiza uhuru. Jembo nawe uvyumvira kuko ye. Tumanya mara tararonka akazi ugaca bugufi wangu nk'abandi. Oya reka oya. Ndanavyumviriye cyane numva zigira ziruke mu mutwe wesha ahubwo man ndeza kubazi wewe ni wavuze gushaka kwimuka kaja kwipangira wewe yego kweri je ndabishaka je ndabishaka kweri nabavye bose namaze kubasinyaramo reka ndagupange man umva ndagusavye uze tubane reka kunundasha ushaka je nzoze gukurikira rero oya si ivyo man dusangire loyer jewe nzo kuyaranja ndonye igice cha loyer none ushaka kwimuka man shajewe kabisa kwimuka je ndabishaka kandi sana kweri unasikia ubu uko nasubeka muri kane web tv ashani sawa kweri nawe tudahemba nko muri cukura kweri ni umva none yiga twese mari twaca tworoherwa uriya make naje nkari yandi yigo nyemere yashanda gusaviriza muti urabanza umwanya kweri nzogende kuvyumvira neza nzokubwiye Wa ndarengutse madame la gérante Alice hein Asha yene naye kuni kubereye Reka shajo ne gufyina kandi nyabuna kandi wakoze kwita butumire bwanje ariko nk'ubutumire bwa boss frema wala no bwikawusha kare John reka izo nkuru zawe sha ubosi bwahe ningora nikorejewe ingorane z'ibintu kabisa no kuri ntakubesha mugabo rero ukunda kuzi sha aho je nta mungenge mfise kabisa ibintu bigiye gusubira mu buryo j'ai pas peur John yaba nari ndabishoboye sinari kuguhamagara happy jewe John mbasha yemwe no gufasha iki wowe John ancien gérant ukaba ancien président du comité de gestion utaronse ico mfasha ngaha ko bakambanye no kuri kw'Imana ni wewe wenyene mbona ufasha nta nuwundi bon nagushimiye ko ico cizere mfitiye bon none dukore gute John ingorane ziri ngaha kuri izina zirarenze no kuri kw'Imana simbona aho nohera naho nohereza ariko frema naho ntakiyakora twese turabona ko izina asha igeza hatemba nukuri ibaze rero mwe mubibona mutakora nukuri kw'Imana ibintu bihari birateye ubwoba je ndakubwire ikintu mbona cihuta kuruta ibindi urumva nuko abakozi bose bogaruka ku kazi vuba bwangu cyane emwe ubu nyene byihuta hafi yashoboka asha aho tubyumva kumwe John mugabo rero wava wibaza ngo ni ibintu byoroshe izi firma ko bitoroshe ariko wogerageza bishoboka byose byoshoboka wenda kwizigiye nagomba kumenyesha ko nabingize ngo bagaruke barandahira ngo mpaka barose ibirarane byabo byose by'imishahara baranse uko nyene yego nukuri none gari ayo mafaranga muri yafise mbe basha John twoyakura he ko mbona les caisses ziri presque vide zirera ziragaragara c'est très grave nakubesha mama wawe yarasarishije apana bisaje je gushuku sindatahura ingene yiyumvira kurumva rero simbona ico nokora kugira abakozi bagaruke ntavyo mbona ndakubwire gari tegura neza plan itomoye yerekana ingene amafaranga azosubizwa urumva hama ubagirisha inama oui c'est une bonne idée oui kwigeza nayo turabe mugabo ndagufitiye ubutumwa ya envelope ni gwawe akira ivyo navyo nibiki raba none soma ngibimbaze kandi ndaguhaye ucandise so murabe
harise hewe Jone. iki nisho wamamagariye oya mbwiza ukuri ngendabe neza mugomba kunsubiza ku bintu vya gesto ya izina vraiment ali Shajone niki wamamagariye Shajone nukuri mbabari canke ndiko ndabitari ndazi ko wagiriye ingorane nyinshi mugabo mugabishikane vraiment oya vraiment oya rondera abandi mushiramwe barahari ego nivyo barahari mugabo ntawo tworonka azi neza izindi ngene ikora akaba nakundwa n'abakozi nkawe ewe umvere byo tsanye please umvize je kabisa kubigarukamo numva wapi nukuri nta wundi ahari wowe ingorane za izine urazizi neza mama urazi ko abakozi bakwizera ingo dufashanye Jone tuvyure izine uzoba ukoze iyo bagiragaruwe kuri iyi zine yewe mu kurindira kumenya ko azogaruka reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nk'uko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mbega mu bihe vy'ubwoba n'umwiheburo twogira inyifato imeze gute mu kibano intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Leonce tuyisenge ava ibutanyerera mu Kayanza aho yagize ati kubganje mu bihe vy'ubwoba n'umwiheburo ati mu kibano rutegereza guhagarara rugabo nkamirira kure ibiganiro bibi ati kuko nivyo usanga birimwo kuducanishamwo umuntu akabona umubanyi nk'igikoko kandi tuzi ko umubanyi ari we muryango atahubwo nogerageza kuraba icateye ivyo bibazo kuko ngo kumenya ico ikibazo cakomotseko niko kumenya n'inzira yo kugitorera inyishu Nizeyimana Antoine ava ikarusi ku mutumba wa Nyamabega akaba yiga muri kaminuza nderabigisha Ines ngaha mu gisagara ca Bujumbura yagize ati ico nashikiriza mu gihe c'ubwoba n'umwiheburo ati wo kwigenza neza ukareka gutwagwa n'ishavu ati burya hari igihugu umushavu ugasanga wowe nyene ni wowe uriko uriteza ibindi bibazo ati ico wokora nukuzurumviriza impanuro z'ababanyi bivuga kuri ati kandi nawe we wizeye ukaza urasengera ico kintu caguteye kuja muri ivyo bihe bibi ati mu gihe wizeye Imana umubabaro urahindura umunezero Nzeyimana Isaac nawe avuka mu ntara ya Buhumuza muri komine Muyinga muri zone ya Murama ku mutumba wa Ryabihira yagize ati mu bihe vy'ubwoba n'umwiheburo abantu twari dukwiye kubanza gutohoza neza ibivugwa ko ari ukuri ati kindi nuko twokwirinda gukwiragiza inkuru ziriko zitera ubwoba abantu kuko umwe wese uko ayikwiragiza niko yongera ko ati gutyo kwiheba n'ubwoba bigashishikara kwiyongera ati rero umuntu wese yo kwirinda ivyo avuga nivyo yumviriza kugira ntibimukomeretse Richard Nshemezimana wo ku mutumba wa Taba muri komine Nyabihanga mu ntara ya Gitega yagize ati mu bihe nk'ivyo dukwiye kutigunga ngo tugume mu kibanza ca twenyene atwiko dusanga twaciye twiyumvira nabi ati mbere bikazovamwo n'inzigo dasobanutse atariko wegereye abandi wumva uremye mbere hagize uwo wiganira canke wereka umubabaro ufise araguhanura akanagerageza kukwama hafi ati yo wamugize umubanga atakarorero nakaga kima abona ko kuba atagifise ari se wiwe nk'umwana kumenga ubuzima bwa amaze kuba kimwe na supesi wumvirije ikiyago cabo bavana afise icizere co kongera kunywana na Arise wiwe Kasim Saidi ari mu gihugu ca Zambia yagize ati mu gihe c'ubwoba no kwihebura twohagarara rugabo tukagira umutima uremye n'uwo kuremesha abandi bacitse intege ati kuko ibihe birakuranwa nta misi mibi yamaho ati ibihe byose kandi nta misi myiza yamaho ibihe byose ati ubuzima bw'umuntu bugizwe n'ibice bibiri ibihe vyiza na bibi kwihebura hamwe no kunezerwa Enoke Nahimana wo mu Mirango ibujumbura yagize ati mu bihe nk'ivyo umuntu akwiye kwiyegereza abatahura ukaremerewe bakamufasha kuva mu bwingunge ati kuko yagomye yigunga aguma yiyagiriza mbere bigatuma yamana gahinda ku mutima ati bikanamukwegera ingaruka mbi nizo mu mutwe Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Irakoze Theogene batazira Dogojanja ava mu ntara yagutse ya Buhumuza muri komine Ruyigi muri quartier ya Sanzu yagize ati mu bihe vy'ubwoba n'umwiheburo dutegerezwa kwigenza neza kugira ngo turinde amahoro n'ubumwe mu kibano ati turakwiye kuguma duterekanye tukirinda gukwiragiza ibihuha canke amakuru adatohojwe ati tukwiye gufashanya kuremeshanya no gufatana mu mugongo muri ivyo bihe ati birakenewe kandi kubaha amategeko n'ubuyobozi gukurikira
gukurikiza impanuro zitangwa n'abajejwe umutekano canke amagara y'abantu no kwirinda ibikorwa vyose vyotera ubwoba canke urwanko. Ati mu kibano dukwiye kugaragaza urukundo, ukwihangana, ukubahana n'ubufatanye kugira ngo twese dushobore gutsinda ibihe bigoye. Ati inyifato nziza irafasha kubungabunga amahoro no gukomeza ubumwe bw'abanyagihugu. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha, tubonereho n'akaryo ko gusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu, ni kubera ko akanya katubanye gato. Ubu naho niwa mwatwasomera akabazo ku gice muhejeje gukurikira. Akabazo naka gakurikira: Kadede arafise amakenga ko kubera ibikomere vya kahise abanyarusangi bafise, umubano hagati y'abafunguwe n'abasangwa ushobora gutosekara. Mbega namwe niko mubibona? Mbega ku bwanyu mubona ari iyihe nyifato ibereye kuri bose? Ndasubiramwo, Kadede arafise amakenga ko kubera ibikomere vya kahise abanyarusangi bafise, umubano hagati y'abafunguwe n'abasangwa ushobora gutosekara. Mbega namwe niko mubibona? Mbega ku bwanyu mubona ari iyihe nyifato ibereye kuri bose? Akabazo murakumvise, mukaba mufise ico mushikiriza, nimutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa ubusa 913. Eka nawe wowe wifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp, nutwandikire kuri nimero 61 ubusa ubusa 913, hama duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kwandira mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere yo kurangiza, reka twibukaye ko ca gice c'amajana 956 muri gwa rukurikirana rw'igikino Murikira ukuri. Murakoze naho gutaha. Cari gikino Murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.